Iyi nkuru ni inkuru ikomeye cyane. Ni inkuru y'umwana yagombye kuba umwami ava mu muryango ukenye. Reka turabe ingene vyamugendeye kugira ngo aruhuke abaye umwami. Ana yavukiye mu muryango ukenye, abavyeyi biwe nta numwe yari yarize. Umunsi umwe ari kumwe na nyina wiwe bagiye ku isoko, bahura na cortege y'umwami, imikogote. Uwo mwana yumva aranezerewe. Hari haciye igihe kitari gito bamubwiye yuko hariho umwami akundwa n'abanyagihugu kandi atunze. Umwami nawe aravyikeka, anezererwa no kubona uwo mwana ukuntu yari anezerewe. Umwami bimwanka mu nda wampaye inka, ahagarika cortege kugira ngo aramutse uwo mwana amubaze n'ikimunezereje. Umwami aca yakura wa mwana ngo aze amuramutse. Wa mwana ariruka acika yicisha bugufi imbere y'umwami. Umwami aratwenga ati namakiga mwana. Aca aramubaza ati wipfuza kubiki niwakura? Wa mwana ariyumvira ati jewe nipfuza kuba nkawe. Nipfuza kuba umumenyekana canke kugira influence. Nipfuza kuba umutunzi no kuba umwami. Ariko abavyeyi bambwira yuko bidashoboka kubera bo atanumwe yize. Umwami aca aritwengera yongorera wa mwana mu gutwi ati kugira ngo ube umumenyekana uwikwegera kw'abantu utegerezwa kuvyishiramwo ko bizoba uko nyene. Kugira ngo ube umutunzi utegerezwa kuvyishiramwo kuzoba umutunzi. Kugira ngo ube umwami utegerezwa kuvyishiramwo kuzoba umwami. Nutigera ubikekeranya uzobona bishoboka. Umwami aca pepera ukuboko wa mwana aragenda. Umwana araryoherwa vyadanje aguma pepera umwami, ngira ngo umwami yarinze arenga. Umwana akimupepera musezera. Umwana yari afise umunezero mwinshi. Aca ariruka kwa nyina abwira nyina ati mama umwami yahagaze twariko turavugana. Mama wiwe aramubaza ati none mwavuganye ikiga mwana? Wa mwana mwishura ati yambwiye ko nanje nzoba umwami umunsi umwe. Mama wiwe ati sha ivyo vyikuremwo, nta mwana w'abapeyiza w'abantu batize yigera b'umwami. Ndagusavye rero ivyo vyikure no mu mutwe ntibishoboka, ntaho biraba. Wa mwana acika intege acaja ngaho. Haraca imyaka n'imyaka ariko ijambo umwami yamubwiye riguma mu mutima wiwe. Yari akiri umukene mugabo umutima wiwe wazutunze. Wa mwana rero atangura gutera inkuru abanyagihugu bo ku gatumba, nabo nyene bari barapiswe n'ubukene. Abiganira ingene bahuye n'umwami, ababwira ko nawe umunsi umwe azoba umwami. Abantu rero bo ku gatumba bamwe ntibavyumva. Hariho abantu babinda kurahiye. Ka gahungu batangura kugahama kubera ayo majambo kavuze, kandi batangura n'ugafata nabi. Bakagakubita, bagata mu mazi, bakabwira yuko ivyo bintu kiyumvira bitabaho. Ariko naho bamugirira ivyo vyose uwo mwana, ivyo bintu bikaguma bidudubiza muri we. Arataha muhira ariko yacitse intege. Ari muri ako gahinda amerewe nabi, yumva kajwi mu mutima kamwongorera. Kumbe yari yibutse ka kajwi ka wa mwami yamwongorera mu matwi. Niwe ugomba kuba umenyekana ukabishira ku mutima uzomuba. Niwe ugomba kuba umwami uzomuba. Niwe ugomba kuba umutunzi uzomuba. Nutigera ukekeranya ivyo byose uzobona bishoboka. Wa mwana morali kiragaruka, aca yibuka yuko umwami yamubwiye yuko atokwigira kekeranya. Abona n'igicapo c'umunsi umwami yereko arabimubwira. Wa mwana yiyumviye kera, haza iciyumviro muri we cyo gufasha ba bantu bo mu kibano. Abwira abantu bo muri village yarimwo ko yifuza kubafasha mu vyo ashoboye, kandi akabafasha ku buntu. Arakora cyane, arabafasha kandi atakintu na kimwe abasaba. Haheze iminsi itari mike, abantu bose bo muri village baramenya wa mwana ko ari umwana w'ibikorwa kandi abafasha ibitari bike. Abo bantu bose bo muri village babonye ingene uwo mwana yitanga kugira ngo abafashe, bigira inama nabo ukuntu botangura kuza baramufasha kuri service abaha. Babimubwiye wa mwana araryoherwa cyane. Aca agenda ariruka muhira abwira nyina ati mama abantu banyemereye yuko nanje bazoza baramfasha kuri service ndabaha. Nyina wiwe ati baguhenze bo gufasha gute nabo bakenye? None hoho bakubwiye ko bazoguha ngahe?
ati bambwiye yuko bazomfasha mu byo bashoboye. Iyo nkuru rero inezera umuvyeyi wiwe kuko atari bwigere yumva ibintu nk'ivyo. Wa mwana bandanya akora kwa kundi umuntu wese akamufashisha ico ashoboye. Umwana aranezerwa cane ahubwo bimutera gukora cane. Imyaka 5 iheze uwo mwana yaza yabaye umutunzi. Amahera yose baze baramuha yarayaziganya. Murazibona ko zikwakwara. Abantu bo muri iyo village baramukunda cane kuko yabafasha ibintu vyinshi. Uwo mwana abandanya uwo murindi akora ivyo bikorwa. Arateba arakura. Muramubona yiragiriye inka. Muri vya bintu bitatu umwami yamubwira, 2 yaza yabikwije. Muri village yabamwo yari yamaze kumenyekana abantu kandi bamukunda kubera yabafasha ibintu vyinshi. Icya kabiri yari yamaze kuba umutunzi afise amafaranga kandi murabona yuko yari afise n'amasho atari make. Hari hasigaye yuko aba umwami. Mwibuke yuko ivyo bitatu zari indoto ziwe. Umunsi umwe rero mu gitondo avyuka afise iciyumviro cyo gukoranya abanyavirage bose. Aragenda arababwira ati nimuze mwese. Abantu bose bo muri village baraza. Abantu baramwumvira kuko yaza yarigaruriye imitima yabo. Ba bantu barakorana. Mwijambo ryiwe ababwira yuko agomba bakure mu bukene budasanzwe barimwo. Amajambo yavuga yari amajambo y'ivyizigiro yo gutera intege abo banyagihugu bo mwiyo village. Kuko ubukene bwari mu kubamara. Abantu bumvise ayo majambo adasanzwe baranezerwa bakoma amashi mu gukura ubwatsi. Nabo bati nta wundi ubu niwe mwami twipfuza. Abo banyagihugu bategerezwa gufata ihinga ryose bitegura kugira ngo bimike umwami mushasha. Wa muhungu aca yiruka muhira agiye kuvuga iyo nkuru nziza. Azasanga umuryango uruguruye. Bugingo yinjiye mu nzu asanga nyina aryamye hasi yapfuye. Wa muhungu amaze kubona nyina yicwa n'akabonge. Ararira cane. Ico gihe yariko ararira abanyagihugu basidukana n'iyonka baje kumutabara. Bagize bararaba babona ikinogo kinini ngaho muri iyo nzu. Bati mbega ibi ni biki? Wa muhungu wagira araraba azasanga bwa butunzi bwiwe bwose batwaye. Kuva uwo munsi asubira kuba umukene yari yabaye umutunzi. Abantu bamwe mu iyo village na cane bamwe bari baramugwanije. Batangura gukwiragiza hose bati ntitwari twarabivuze. Uwo ntashobora kutubera umwami akenye nkuko. Wa muhungu yicwa n'agahinda kubera ayo majambo. Kubera ibimaramare vyuko abona za ndoto ziwe atakizishitseko. Acarahunga agenda kwibera mw'ishamba rya kure. Ntivyamugora kubayo kuko yari yakuriye mu buzima butoroshe. Ico gihe cari n'igihe gikanye cane. Murabona amaneje ngaha. Amaneje no kuvuga ngo iyo ahantu hakanye cane haca haba nk'ibintu bimeze nk'urubura. Abaragiye yibera mw'iryo shamba. Ntivyari vyoroshe ariko yarabishoboye kubera ubuzima budasanzwe yari amaze gucamwo. Umunsi umwe rero ku kagoroba yibereye mw'iryo shamba, yibereye kumukomezwa no kuvuga ngo ariko arota umuriro kubera hari hakanye cane. Agomba yiryamire aza yumva ibintu binyagaza hirya yiwe mu mashami. Atangara kuzabona umuntu amusanze ngaho hantu. Ntiyashobora kumumenya kuko hari mu mwijima. Umuriro urasiye mu maso uwo muntu. Atangazwa no kubona ari wa mwami yari amaze imyaka 10 yaragiye batazi iyo yagiye. Arakanguka ati mwami kubera kuri ngaha wobugarutse kugira ngo urongore abantu bo muri village. Umwami aramwishura ati oya niwe wunzanye gusa. Bararyoherwa kubera basubiye kubonana. Uwo mwami akavugisha wa musore nkuko asanzwe azi ibiriko biramubako vyose. Uko baganira bari kuri kagakomezwa. Umwami aca ahishurira ibanga wa muhungu. Ati igihe nanje nari muto nari mfise abavyeyi batize kandi bari bakenye. Ati abavyeyi banje barabishe hanyuma umwami acarantora arandera. Uwo mwami yandeze yarambwiye yuko iribanga ntoribwira n'umuntu numwe. Ariko uno munsi nshimye kuri menera wewe.
aramubwira ati umwana avukiye mu butunzi, ubwo butunzi bwose arashobora kubutakaza kuko atabazi ingene bwarondewe. Ariko umwana atunzi iwabo bari bakenye, ubwo butunzi arabugumana gushika naho utagifise ajya amahera. Rero uri umutunzi kuko washoboye kumenya ingene ushobora kuronka ajya amahera. Nico gituma utazokwigera usubira kuba umukene. Atahubwo subira muri village ubere umwami bajya abantu. Wa muhungu yumvise amajambo y'umwami, agatiro karamufata kuko yararushe arihengeka. Yikanguye mu gitondo asanga ari wenyene na wa muriro wazimye. Aca avyuka agenda ariruka muri village. Ashitse ntiyarindiriye gushika komerwa amashi n'abanyagihugu. Ivy'ivyubahiro ntaco vyamubwira, ahubwo asubira gufasha b'abanyagihugu bushasha. Ba bantu basubira kumufasha kwa kundi kubera ari umunyabikorwa. Asubira kuronka amahera, ahubwo acaronka menshi asumba ayo yari afise ubwa mbere. Ba bantu baca bagira bati ubuhoho dutegerezwa kukwimika ubu mwami wacu. Abanyagihugu isinzi baca barakorana, baba baramwimitse abo umwami wabo. Mwitegereze neza, ntivyari vyoroshe mana yanje. Abanyagihugu bose bakomera amashirimwe. Umwe yavukira mu muryango ukenye, umwe banka, umwe bararaza, ababaye umwami. Mbega iyi nkuru hari ikigwa twoyikuramwo? Ego cane, harimo ikigwa gikomeye. Reka mpere kw'iri jambo ryavuzwe n'umwami wacu Yesu Kristo canke Yezu Kristo. Igihe yasanga abigishwa bariko baraharira kugiye kuba umukuru, umwe akavuga ati ni je nzoba umukuru, uwundi ati oya ahubwo murabesha, ubukuru bubereye jewe. Yesu Kristo yabibundiye ababwira ati ndababwiza ukuri, umuntu agomba kuba umukuru muri mwebwe ategerezwa kwemera kubabera umukozi, ategerezwa kwemera kubabera umuja. Ubera umuja abandi, ubera umukozi abandi, niwe abereye kuba umukuru wabo. Ivyo twabibonye muri iki cigwa, ukuntu umwana yiyumviriye gufasha abanyagihugu ataco abatse. Mu nyuma bo nyene akaba aribo bivugira yuko akwiye kuba umwami wabo. Ni waba umukozi w'abantu, ni waba umuja wabo, uzobubereye no kuba umukuru wabo. Ingorane abenshi bifuza kuba bakuru b'abandi, ataco bariko barabafasha, ataco bariko barabakorera. Murumva yuko ivyo ari gihushane. Ikigwa kigira kabiri, mu gihe cose uzoba ufise ivyiyumviro bikomeye, mu gihe cose uzoba ufise indoto nini, ntuzobura abakugwanya, ntuzobura abakubwira ko uri umusazi, ntuzobura abakubwira ko bidashoboka, ntuzobura abakwanka bakakugirirana nabi. Ariko ivyo vyose ntibizotume uteshuka ku ndoto zawe. Ikigwa ca gatatu, nivyashika mu rugendo gushika ku ndoto zawe ugaca mu bihe bitoroshe, uzumenye yuko izo ngorane uri kuracamwo atari izo kukwica, ahubwo ari izo kugukomeza. Ubu mwana murabona ko yaciye mu bihe bitoroshe, ubukene, baramwiba n'utwiwe yari yarabiriye akuya, abura umuvyeyi yaramuzaniye inkuru nziza, abantu bagerageza kumushira hasi, agira agahinda kenshi arashika naho ahunga. Ivyo vyose wowe uri kuracamwo ntibitume wibagira igicapo c'indoto zawe, ahubwo umenye yuko ari ivyo kugukomantaza. Ikigwa kigira gatatu, b'umukozi, ca bugufi, b'umunyabwira. Fasha abantu n'inguvu zawe zose, koresha ingabire Imana yaguhaye, yifurure mu gufasha abantu. Nturindire ngo baguha amahera, aha kuri benshi niho bipfira. Umuntu arashobora kuba afise ingabire, iyo ngabire akayicarika ngaho ngo nzoyikoresha ari uko bampaye amahera. Oya, ikoreshe mu gufasha abantu, mu nyuma bizokugendekera neza nk'uko vyagendekeye neza uwo mwana. Kubera ukwitanga, kubera ugufasha aba bantu, bahavuye bamufasha. Iyo ngabire ufise reka kuyicarika, yikoreshe, uburyo buzoza mu nyuma. Ikigwa kigira kane, niyo umwana wawe canke uwundi muntu yakubwira indoto ziwe zikomeye, ntuzumutuke ngo ivyo ntibishoboka, reka kumuca intege, ahubwo mutera intege, mubwire ko bishoboka, mubwire ko ashobora gushika kure, mubwire ko ashobora gukora ibihambaye ivy'abiwabo batarigera bakora.
abenshi bama bisha indoto z'abantu bakababwira bati wowe ivyo wobishikaho gute niwanya ata muntu numwe arabishikako, raba ingene iwanyu mukenye, raba ingene iwanyu mutize, ku mutumbi wanyu nta muntu numwe w'umukuru ariho, nta n'uwufise umuduga, ivyo wewe wovyiyumvira gute? Raba iwanyu nta n'uwurashika i Burayi, wowe ivyo wovyiyumvira gute? Ntukabe mu mugwi w'abantu baca intege abandi. Icigwa kigira 5, nihaboneka umuntu akwitangira akagufasha ivyo ukeneye kandi akabigukorera atanu urufaranga ariko aragusaba, hanyuma ivyo ariko aragukorera bigashimisha umutima wawe, uragira umutima nk'uw'aba banyagihugu bagize bati uyu muhungu amaze kudufasha vyinshi, aguma dufasha, agumana umwete wo kudufasha, reka natwe tumufashe uko dushoboye. Wa mwana igihe bamufasha yaranezerewe cyane, n'umuvyeyi wiwe yaranezerewe yumvise yuko abo bantu nabo bagomba bamufashe. Mwumva aka kantu, abo bantu nabo bari bakenye mugabo mu butame bwabo babonye ibikorwa uwo muhungu yakora, babonye ukuntu yabitangira, baravuga bati uko bigenda kose natwe dutegerezwa kumufasha uko dushoboye. Nawe uri kuranyumviriza, ese Imana yogufasha ukagira umutima nk'uw'aba banyagihugu, ukagira umutima wo gufasha umuntu bigaragaye ko akwitangira. Ubwa 6, duheruka kwiga ingene woreka kwiruka inyuma y'amahera, ahubwo amahera akaba ariyo akwiruka inyuma. Nzanye igicapu c'uyu mwana, murumva yuko yabanje gukorera abanyagihugu, abanza gukemura ibibazo bihanze abanyagihugu, abafasha kubitorera inyishu. Mu nyuma abo banyagihugu nabo baca bamufasha gushika ku ndoto ziwe. Ndizera neza yuko uwo mwana atasubiye gukena. Amahera niyo yamukwirikiye, ntiyasubiye kwiruka inyuma y'amahera. Kugira ngo rero ayo mahera kwiruka inyuma, nukubanza ugakemura ibibazo bihanze abantu naho bataba baguhaye amahera. Mu nyuma bonyene baravya kigoro kawe baragira bati basha uyu muntu reka tumufashe. Babikoze kubera iki? Babikoze kubera ari we watanguye gukemura ibibazo vyabo. Ni waba ushoboye gutora umuti w'ibibazo bihanamiye abantu, nturindire ngo babanze baguha amahera. Oya, tora umuti w'ivyo bibazo, amahera azoza mu nyuma. Benshi baba bloke ngaha ngo jenzo bikora bampaye amahera, arafise ingabire yo gukora ivyo bintu mugabo ntavyakoze, ngo ni mpaka babanze bamuha amahera. Banza widandaze, banza ubereke yuko bishoboye. Niyo wabereka yuko bishoboye, ayo mahera bazoyakuzanira batabona imbere n'inyuma. Icigwa c'indwi, reka ndakirabishe ku gihugu. Igihugu c'u Burundi kirakenye, ivyo nta nuwo biharira kino gihe, ko bari nka kwaguhisha umwotsi inzira kwirasha, ariko ubukene turimwo, ibibazo bitandukanye turimwo, ubuhungiro, inzara, ubushomeri n'ibindi vyinshi. Tumenye yuko ivyo ari biriko biradukomeza kugira ngo tube abahambaye, kugira ngo igihugu c'u Burundi kibe igihambaye. Imana irashobora kureka Burundi bugashika kwitapi, mugabo ejo ikabuvyura bukaba mu bihugu vy'ibihangange kw'isi. Aka kana kari gakenye kavukiye mu muryango ukenye, hanyuma gahinduka umwami. Natwe nta kabuza Uburundi burashobora guhinduka kimwe mu bihugu vya rutura, naho kino gihe Uburundi ari ubwa nyuma kw'isi mu bihugu biteye imbere. Reka ndangirize kuri iri jambo rya Napoleon Hill. Yaravuze ati, whatever the mind of the man can conceive and believe, it can achieve. Ati ivyo wokwiyumvira vyose hanyuma ukavyizera, ushobora kubishikako. Wewe wiyumvira iki? Ivyo vyiyumviro bikomeye wifuza gushikako ntubiveko. Niwaguma uvyiyumvira ugasubira ukavyiyumvira ukavyizera, utegerezwa kubishikako. Uhaguruke ukore, ntutinye naho bo guca intege, ntuzuteshuke, mu nyuma uzobona bigenda neza. Hari umuntu yomaze kongorera ko ufise impano idasanzwe, hari umuntu yomaze kubwira ko ushobora gushika kure mu buzima, ko ushobora gukora ibikomeye,
kubera iki wo kwibagira ayo majambo? Yakorereko mu gusozera. Niwiyatureko amajambo meza, niwivugishweko ivyo biri muri wewe wifuza gushikako. Bivuge, vyature, bireme, bibone, bigiremwo naho utarabishikamwo. Bumutunzi mu mutima naho ukiri umukene. Ukabufashijwe n'iki cigwa, ntiwibagire kugira subscribe, jeme, hanyuma ufyonde no kuri kakazogera. Imana nibahezagire mwese, nizeye yuko iki cigwa kibafashije. Reka rero twibandanirize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.